Jack. Mwere. Amakuru. Genzwa n'amaki. Sawa, urashobora kuniza umunyu. Umunyu? Urakoze. Okay, sawa. Jack. Amakuru. Ndagatse kandi. Urashobora kubona niko ntiza ibirungo. Okay, sawa. Hewe. Mbabare kabisa ngo ndabagoma. Urashobora kumpa ibindi birungo. Yeah. Urakoze. Okay. Mbabare kabisa kandi. Urabona naritse amazi, ubona aho keneye ibirungo. Urakoze. Ndakeneye bijya bindi birungo. Bijya nabonye hajya. Hewe. Ndagarutse kandi. Nanje ukora ko ngompa inani isahani nazo. Isahani? Ndahishije ni winjira dusangire. Wari uhishije? Kaze cyane. Okay. Ni winjira dusangire. What happened to your clothes? Hey, what are you doing? All right, Jack. Karibu. Karibu. Isahani gwawe. Inani gwanje. Wowe rindira gato tumaza gusenga. Okay? Senga. Oya man, je gusenga sinzi kandi ibintu by'Imana. Ntwere one kabisa. Okay, nta kibazo. Reka humiriza dusenge. Okay. Data twasura mu ijoro. Turagushimira. Wow. Man, what does it mean uri mu ijoro nawo mukuye he? Je mfise papa wanje nawe ufise wiwawe. Okay, ufise papa gwawe, ufise papa wanje. Ariko turafise umupapa wa papa. Aba mu ijoro, ari we data twese wo mu ijoro. Okay. Humiriza kandi. Data twese uri mu ijoro. Turagushimiye kubwira ifunguro duhaye Imana. Okay. Ibintu ukuravuga ubikuye he? Ibyo kujye kuhabona mama wawe. Uyu mwana uri kurashimira uyikuye he? Ariko Jack ibi mama yabikuye. Mama wawe yabikuye mu isoko. Hama bo mu isoko nabo babikuye. Nyino babikuye ku barimye. Abarimye nabo babikuye. Barabiteye hame imvurira ubwo baragira barasarura. Hanyuma imvura iva. Mu bicu. Ibicu byaremwe nande ni Imana. Okay. All right. Okay. Dusenge. Data twese uri mu ijoro. Turagushimiye kubwira ifunguro duhaye no munsi. Turasabye Imana ngo utwezeshe amaraso Kristo yavira ku musaraba. Udusuke ko y'amaraso yiwe kugira ngo utwoze ibyaha byose. Wow, man. Okay. Nawe urarengeje kabisa. Ibiswe kamaraso. Ishyira amaraso mu nge tugiye kujye kabisa. Man, nawe byiyumvira. Ifata amaraso, idusuke, ushyire no mu nge tugiye gufungura. Byumva bitahurika. Urabona? Amen. Ushobora kuza kumbuza ko ngiye.